Ndabaramukije bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana data wa twese kubw'ubu buntu bukomeye Imana ingiriye kugira ngo usubire kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Gitandara mwami wacu mukunzi Kristo Yesu, ndagukengurukiye ndagushimiye izi saha nziza umpaye kongera kuza kugira ngo tuganire na bene data ku ijambo ryawe. Mana ndakwinginze ngo ubane nanje unshoboze mwe mubaho mwiza andongora uzobukoze. Cyo nase ni satani yuko yo kwivanga muri ibi bintu mu buryo ubucanke buriya mw'izina rya Yesu mwami mpwemu yera andongore ntangura gushika nsozere mw'izina rya Yesu niho ndabisenze, amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndasubiye kubaramutsa kandi hari haciye iminsi itari mike. Ndashimiye Imana muri iyi minsi yose twari tumaze tutabonana canke ntaherutse kubaganiriza. Imana yakomeje kubana nanje kandi ndashima Imana ko namwe aho muri mushima Imana. Imana ishimwe. Uyu munsi rero hari ijambo maze iminsi Imana iriko irampezagirira muri iryo jambo ariryo nagomba kubasangiza namwe. Ibihe turimwo ni ibihe bitoroshe, ni ibihe bigoye, ni ibihe bigoye ku muvugabutumwa, ni ibihe bigoye ku muntu ariko ararondera Imana. Ni ibihe bigoye kuko harimo ibintu byinshi bigenda bisobekerana. Satani ni umwansi, ntagomba ko abantu basobanukirwa iby'Imana. Igituma nabivuze gutyo ni kubera iki? Haheze iminsi itari mike hari intambara mu mashengero n'ubu kumbure zitaranahera. Hari intambara mu bantu b'Imana, mu bavugira Imana hirya no hino. Namwebwe murabibona, haba mu ruhande rwa Pentecote yacu, haba mu ruhande rw'abandi. Ahantu hose umuntu ari avugira Imana, umenye ngo Satani ahagaba igitero. Rero niwabona ku ruhande rwawe uri mu ntambara, ube maso, kuko iyo ntambara ntirondera wowe gusa, ahubwo irondera na babandi bagukurikira. Intego ya Satani ni uguhushisha inzira, ni ugukura abantu mu byizerwa bagafata izindi nzira canke bakabiheba. Nasomye mu makomantere amwe abantu bavuga ngo ngo nuko, ngo niba biruko, ngo nisubiye muri Katolika. Abandi ugasanga batuka abakozi b'Imana, abandi bakavuga uko bashaka. Ni byinshi, ariko wewe nanje dushobora kuba turiko turobserva canke dushobora kuba turiko turumviriza. Tuvyifatamwo gute? Mbega dusegura amaboko y'abakozi b'Imana canke naho turi kumwe n'abariya babatera amabuye? Wowe uri mu ruhande uruhe? Uruhande urimwo rero umwe wese niwe abizinanyemwo n'Imana yewe. Ariko uyu munsi mfise ijambo Imana yashize ku mutima, turarisanga hariya mu Bafilipi igice ca 2 ku murongo, turahera hariya ku murongo w'14. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abifilipi igice ca 2 ku murongo w'14 na 15. Haravuga ngo mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe. Muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose, banduye
mukababonekeramwo mumeze nk'amatara yakira mu isi. Imana ishimwe. Ndasubiramwo, mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwinshi bwose, banduye, mukababonekeramwo mumeze nk'amatara yakira mu isi. Imana ishimwe. Hano ni Pawulo ariko arandikira Abafilipi. Umutwe w'amajambo havuga ngo agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Imana ihabwa icubahiro. Agakiza bene data kabonekera mu ngeso z'umuntu. Agakiza ntikabonekera mu by'umuntu avuga. Agakiza kabonekera mu ngendo ziwe. Rero Pawulo ariko arahanura Abafilipi, yababwiye ngo mukore byose batakwidodomba, ataguharira, ngo kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe. Bene data, Imana idufashe twanke umugayo, twanke ikintu cyose cyotuma ijambo ry'Imana ritukwa. Ijambo ryanezereye cyane muri aya majambo n'aka kantu ngo mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramiye mu bubi bw'uburyo bwose. Iri jambo sinzi ko uko ubyumva, ariko urabishije amaso aho utumbereye canke ibyo ubona, urabona ko turi mu gihe kigoye cyane. Turi hagati y'abantu bagoramiye mu bubi bw'uburyo bwose, mu bubi bw'uburyo bwose. Aho niho turi, kandi muri iyo si nyene imeze uko turimwo, Imana nayo ikadushaka ngo tuba abana b'Imana batagira agasembwa, batagira agasembwa hagati y'abo bantu bameze uko. Ahandi yavuze ngo mubabonekeramwo mumeze ngo nk'amatara yakira mu isi. Murabona amatara, iyo itara ririko riraka, ahantu hose haca haba umuco. Ngo umukristo rero akwiye kumera uko nyene uhagaze muri abo bantu bagoramiye mu bubi bwose. Wewe nk'umuntu w'Imana ngo ubabonekeramwo umeze nk'itara rimurika. Imana ishimwe. Uko niko data agomba ko tumera. Nico gituma mwene data uri kurankurikira, isengesho ryanje nawe ndakwifuriza ko, kandi ajye nanje ndagusengera, nuko wowe umwana w'Imana, ukaba umwana w'Imana atagira agasembwa, atagira akarabaga. Uzi neza yuko uhagaze hagati y'abantu bashobora kuba banga Imana, bashobora kuba ari abakozi b'umwijima, abo ukaba uri hagati yabo. Bashobora kuba ari abantu womenga ni bene data, ariko atari ko bimeze. Ijambo ry'Imana rivuze ngo hagati y'abiki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose, bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose. Uzosanga hariho abagoramiye bavuga Imana, ariko bagoramiye mu bindi bibi, bagoramiye mu busuma, bagoramiye mu busambanyi, bagoramiye mu bubeshi, bagoramiye mu gusenga ibigirwamana, mu rusengero bakagenda, ku bapfumu bakagenda.
bagoramiye mu bintu byinshi, aho niho uhagaze muri abo bantu bameze uko. Kandi Imana nayo ikagushaka ko habera umwana w'Imana. Haleluya. Kuki bene data? Kubera yuko Imana ishaka yuko uba nk'itara rimurika mu isi. Haleluya. Imana ishaka ko wewe ahuri uba icitegererezo. Pawulo yabwiye Timoteyo, tuba icitegererezo, ubera bizera icitegererezo. Mwibuke ko yavuze ati ubera bizera, abantu bagomba gukurikira inzira ija mu ijuru, ubabera icitegererezo mu byo uvuga, mu kugenda, mu ngeso zabo. Imana ishimwe. Pawulo yabyandikiye Abifilipi ababwira ati muba abana b'Imana. Haleluya. Ati muba abana b'Imana batagira agasembwa ntibagira akarabaga, mukore byose atakwidodomba ataguharira. Uyu munsi biragoye Mana we, Imana idutabare. Uyu munsi biragoye kubona umukristo ameze uko. Kenshi umukristo naho ashobora kubikora agutinya, akagenda aridodomba mu mutima. Ibyo Imana ntibishaka, uba wamaze guta umurongo. Nubikora, kora unezerewe kandi ukora ubinezererewe. Nibakubwira ati ngwino mu bikorwa, turafise ibikorwa kuwa kabiri, turafise ibikorwa hehe, mweneda ubanguke. Ubanguke kuko niwagaba canke ugasiba canke ukagenda, kiriya gikorwa categuwe kigapfa kubera wewe, iyumvire uburemere bw'ico kintu ukuntu Imana izobigaharurako. Rero tugire umutima wo kumvira, tugire umutima wo kubanguka, nta kwidodomba beneda. Imana idutabara. Uyu murongo ngo mukore byose atakwidodomba ataguharira. Imana idufashe. Mana we, ni bande bakunda guharira nka jewe? Yes, ntabara. Guharira umuntu akavuga ikintu kabanza ngo yaye ngo kaye ngo ikiye ngo oya. Niba umurongoza akubwiye ati iki kintu kimeze gutya, twateguye ko tukigenza gutya na gutya na gutya na gutya, ugire confiance bariya babyicariye bakabona ko bikwiye kugenda gutya na gutya na gutya na gutya. Imana ishimwe. Ndabizi ko bitoroshe, hari igihe wumva umenga uko babipanze siko wewe ubibona, ariko hamwe no kugirira icizere bariya abantu babiteguye, ububahe ubikore gutyo atakwidodomba ataguharira, kugira ngo ibintu bigende neza. Bene data, iyi nzira yo kujana si inzira yoroshe. Imana yaravuze, umwami Imana arashaka ko dukwegana tujana mu bwami. Ndagukwege, nawe ukwege naka, nawe ukwege naka, dukwege tujana mu bwami. Mu bwami isaha umuntu agenda nko muri competition, hahandi ugenda urirukanga kugira ngo ubu wa mbere bari yubasiga inyuma. Mparabona muri athlete umuntu abagomba kugira ngo niba byoshoboka umuntu amukwegera inyuma yiwe nabamuja imbere. Unubona umuntu akora gutyo mu gikorwa c'Imana, uzoca ubona uwo muntu ntariko arakorera ubwami. Mu bwami ntibakwegana basubiza inyuma, ahubwo mu bwami barasunikana bajana imbere. Haleluya. Mu bwami ubonye n'umuntu biriko biragora, ucumusengera, nushobora kumuhanura ukagenda ukamusanga, uzobugize neza. Nibikunanira naho uje imbere y'Imana, ufata amafungo usenge kugira ngo abohoke. Erega ikintu kiba kibosha abantu, mbese mwibaza ngo ni giki? Erega umugwanizi ni Satani. Ni Satani, nta n'uwundi. Bariya bose ubona bagomba kugenda gushika imbere y'Imana barabera, ariko Satani amaze kuzana ka kantu ka competition, ka kantu ko kuvuga ngo ndamuzimye nanje mboneke, atsindwe nanje nsinde. Kwa data suko. Ahubwo mu bwami bw'Imana, ijambo ry'Imana yatubwira ngo umuntu wese ashira imbere mugenzi we. Mu bwami bw'Imana ntibatubwira ngo tugire competition, ahubwo ni ukwicisha bugufi ngo ugashira imbere mugenzi wawe. Imana rero idufashe, itugirire neza. Iri jambo ngo mukore byose atakwidodomba ataguharira, ngo kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe,
ngo muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose. Hagati nagomba ndakwibutsa yuko tuba hagati mu isi igoye aho abantu b'Imana bigoye kubasobanukirwa uyu munsi. Biragoye ariko aho nyene Yesu ahagushakira ngo ubu umuntu w'Imana, ubu umwana w'Imana. Niri jambo bene data numva mu mutima wanje, numva umenga rirahagutse, nubwo ntashoboye kubisobanura nkuko kumbure nkuko ndabyumva, ariko ndasaba mpemu yera ngo ari gusobanurire. Ubu umwana w'Imana, ubu umwana w'Imana, witoze gukora utidodomba, witoze kugira umwete wo kubaha, witoze gukora ataguharira, witoze kubwira umutima wawe ngo umutima wanje bikunde, kuko inama bicaye bakavuga bati iki kintu nje gikwiye gukorwa, umutima wanje bikunde. Ubikore ushima utidodomba, ngo kugira ngo ntuboneke kwa karohe canke ntuboneke ku mugayo, ngo kugira ngo umere nk'uko bikwiye abana b'Imana. Haleluya. Hagati y'ab'iki gihe nubona abandi baca bagenda baridodomba, ucabwa ati oya ntibikwiye, ekaye tubikore dushime Imana. Rega kwa data turaziga impembo. Imana ishimwe, nukuri turaziga impembo. Imana ibahezagire. Niri jambo muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'ab'iki gihe bagoramiye mu bubi bw'uburyo bwose, abo mubonekeramwo mumeze nk'amatara mw'isi. Aho uri uboneke nk'itara. Niba uri umunyeshuri ku ishuri uboneke nk'itara. Abandi banyeshuri bazavuga ati nakawe uko atameze nka twebwe. Nuba uri umupfasoni muhira umere nk'itara. Abana bazovuga ati ibi mama niyaza bazobimenya. Ku kazi bazobimenya, ahantu hose bazobimenya. Mutware wawe bazobimenya, mupfasoni wawe bazobimenya. Nuko bene data nkunda, mw'ishengero ryawe bazobimenya. Bazomenya kuri umukozi w'Imana mwiza, bazomenya kuri umukozi w'Imana yirinda, adatukana, avugana ubugwaneza, arongora abantu nk'ugomba kubashikana imbere y'Imana koko. Canke bazobona ko atariko bimeze. Rero Imana data idufashe. Ndagomba tugende muri indi jambo riri mu Banyefeso naho. Naryo ni jambo ryanezereye cane. Pawulo yabwiye Abanyefeso hariya ku murongo w'15 haravuga ngo iki, ngo Abanyefeso igice ca mbere ku murongo wa 15 havuga ngo nico gituma nanje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda bera bose, ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze, ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise mubera, mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora ku bubasha bw'ubushobozi bwayo kungana, uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye, ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mw'ijuru. Imana ihabwa icubahiro. Aha naho Pawulo ariko arabwira Abanyefeso ati, narumvise ukwizera umwami wanyu, ukwizera umwami Yesu Kristo kuri muri mwebwe, narumvise n'urukundo mukunda bera. Atariko rero ati nacingira umwete wo kubasengera. Haleluya. Ati ndabasengera ku murango no mwijoro, ndabasengera uko nsenze. Yabasengera iki? Ko bari bafise ukwizera bakagira n'urukundo.
ngo yabasengera ngo bagira iki ngo ntahenge ku murongo wa 16 ntahengeshanya kubashimira Imana ndabahoza mu kanwa uko nsenze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibaha umutima w'ubwenge. Imana ishimwe. Yarabonye ati aba bantu bafise ukwizera, aba bantu bafise urukundo, ariko barakeneye ubwenge, umutima w'ubwenge, ngo barakeneye no guhishurirwa mu kuyimenya. Arabasengera. Nshuti mwene data, maze iminsi ndiko ndasenga mu mutima mvuga nti wa Mana data wa twese ngwino mu bwenge. Ubwenge burakenewe mu kintu cyose, ubwenge bwo kwishura, ubwenge bwo guhora. Erega si ibihe cyose ufise ibyo uvuga, ikindi gihe urahora. Hari igihe ubwenge bukubwira ati aha nuhore, ubwenge bukakubwira ati aha vuga, kuko nutavuga biza kubonekana yuko mufatanije argument, mufatanije iciyumviro. Oya, ubwenge hamwe burakubwira ati hora, ahandi bukakubwira ngo vuga. Ubwenge burakubwira ati vuga iki, kuko ari igihe cacu cyo kukivuga. Imana ishimwe. Ubwenge burakubwira ati umviriza, umvirize neza, ushoye wumvirize, hanyuma uzi kwishura hageze. Yesu nahabwa icubahiro. Ubwenge beneda, aba banyefeso ngo bari bafise ukwizera kandi barakundana, bari bafise urukundo rw'Imana, bagasangira ibyo bafise, bagafashanya mu buryo bwose nkuko nawe uhora ubigira. Akizera umwami Yesu, akizera umwami muri gato na kanini. Ego, ariko bari bakeneye ubwenge. Tugarutse ku bwenge rero, nta na hamwe murahabona umuntu akavuga ngo jewe ngo Imana niyankorera iki kintu, ngo by'ukuri ngo nzomushikanira umushahara, ngo nzomushikanira umushahara w'ukwezi kose, nzogenda hatange kwishikana. Uwundi nawe kubereye aba yarashashaye akazi cyane, ati umunsi nzokaronka mwami Imana, wonta abana kazokaronka, imishahara yanje 3 yose nzoyigushikanira. Mu by'ukuri ababivuze afise umutima ukunze Imana kandi yumva yo bishobora, ariko mu buryo busanzwe ibyo bintu uzobishobora gute? Uzobishobora kwera? Akaziro gakeneye, hari ubukene, hari inzara, hari biriya na biriya. Wumva kugira ngo wiboheshe kuzotanga imishahara 3, aho wumva hari ubwenge burimo. Nivyakunanira uzovuga ngo vyagenze gute? Rero data adufashe, aduha ubwenge. Ubwenge. Aha Pawulo yaravuze ati mugire ubwenge. Ndabasengera ngo mugire umutima w'ubwenge, mugiye no guhishurirwa mu kuyimenya, guhishurirwa mu kumenya Imana. Bene data, nagenda babwire yuko umuntu wese yahishuriwe Kristo neza, akamumenya neza, aratinya icaha. Nubona umuntu adatinya icaha, uzovuga uti umuntu arahishurirwa Imana, kubera yuko icaha kigendana n'igihano. Kandi abo umwami akunda ntabarindiriza kuzobahanira hacagetse tuzoja gucirwa urubanza imbere y'intebe y'imanza. Oya, arinza gushikana hariya ho aba yarakahebwe, ndagushikana hariya. Waramenye Imana, araguhana uko ukora ikosa, araguhana. Ndiko ndavuga abamaze kuyimenya baca babaho batinya icaha, badakinisha icaha. Nubona umuntu akinisha icaha uzomubabarire, nuko atarabihishurirwa Imana. Kuko wohishurirwa Imana, wamenya ko Imana, Bibiliya hari ahantu yavugishije Yeremiya, aravuga ati Imana iguhana nk'umuvyeyi. Kwa kundi umuvyeyi ahana abana, niko Imana iguhana. Umwana ntiwobona ariko arakora amakosa ngo mureke. Oya,
niko n'Imana imeze. Imana iraguhana nk'umuvyeyi akana umwana wiwe. Nico gituma ubonye umuntu ariko arakinisha icaha uzumusengera utese ico mugahishurirwa Imana, kuko Imana irakubita itababarira, ariko kandi ni nyimbabazi. Kwa kuyimenya rero, kwa kuyihishurirwa rero, wakoze ikosa uca wirukanga uti maraso ya Yesu umwami Imana ntabara, ukihuta ukihana itaraguhana. Paulo asengera Abanyefeso ngo Imana ibahe kugira umutima w'ubwenge, ngo Imana ibahe guhishurirwa mu kumenya Imana. Imana ihabwa icubahiro. Guhishurirwa ni ijambo umuntu aba akeneye buri mwanya. Hari ibintu byinshi cyane ubwenge budashobora kugusobanurira kiretse ihishurirwa rije. Mperutse kubona hariho video imwe nabonye, ni inkuru imaze iminsi ica kuri YouTube muri iki gihe, bavuga umupfasoni umwe mu Rwanda yabatirije abantu, hanyuma rero bakavayo basa nkaho umenga bariko bavugishwa na mpwemu yera, abandi bakavuga ateka sivyo, abandi bati abandi bagashima Imana yuko ari bitangaza byabaye. Biriya bintu kandi byabaye haciye igihe, je nabibonye haciye igihe, ariko ubu unye niho bisakuje cane, biteye amajwi menshi hejuru. Ariko nico gihe babibona ubwa mbere, bamwe bavuga ati yo Imana ishimwe, hari ahantu hari umuriro w'Imana, ibiki n'ibiki n'ibiki. Okay, ariko nagira mvuge kuri iki kintu citwa Imana iduha ubwenge, yongera iduhe guhishurirwa. Ibyo utazosobanukirwa n'ubwenge bwawe canke ngo bisobanukirwe mu bwenge koko, usenga Imana izobiguhishurira. Ndabivugiye iki? Ndabivugiye yuko kubona abantu bava mu mazi bagasa nkaho umenga buzuye mpwemu yera, birashoboka ko ari mpwemu yera, kuko si hamwe gusa tubibonye, hariho n'ahandi umuntu yagenda mu mazi akava ariko aravugishwa n'Imana. Kandi biragoye gusobanukirwa canke biragoye kuvuga commentaire atacu umwami yabikubwiyeko, ngo ni kubera gusa ngo wabonye ngo bari bakongo ariko oya. Hari ibintu byinshi umuntu akwiye kwiyubara, cane cane ko atacubuzi ukihorera. Ariko uyu munsi umuntu apfa kuraba muri commentaire akabona umuntu yavuze gutya na gutya, agaca yuririra ngaho onya kaca vuga ubundi akavuga birateye ubwoba ibya kino gihe. Muze dusenge mw'abantu b'Imana mwe, muze twirinde cane ibintu tubona no gupfa kuvuga ukabitanga mu amakomantere, ukavuga ku kintu utazi no kumenya. Nta cuzi, ntawe mwahuye ngo akubwira ati jewe byangendekeye gutya, ntacu umwami ntiwasenze ngo data kubarire, ariko ugasanga bimeze uko. Ngaruke kandi hari ibindi bintu bisa n'ibitangaza kandi abantu bagakira. Nagenda babwire ibitangaza Satani atanga canke ibyo Satani akora ni iby'akanya gato, ntibirama. Muze mubirindire. Ibya Satani ni nkurume, urakira uyu munsi ukazoca upfa hirya y'ejo. Ibya Satani nuko bimeze. Ibya Satani birashashagira. Abantu uzosanga bahawe akazi na Satani canke kubw'imiti bahawe n'abapfumu, canke bavuze ati isige ibi inye, nugenda ku kazi banze wisige mu maso, wisige. Urashobora kubikora, bakubona bakakugwako, emwe bakaguha akazi ngira ngo nivyo utashobora. Umwanya isasu ukabona urabaye urapandishije icewe ugeze hejuru. Ukwezi ntiguhera batarakwirukana. Kubera iki? Bya Satani bisigaye. Bya Satani nuko bimeze. Rero
n'ibi bintu mwumva ngo nibitangaza ntibibakange, biha umwanya. Nubona uyu muntu yavuye mu mazi akaza avugishwa n'inkomezi z'Imana, nubona abandanije mu Mana akabandanya akomeje mu Mana. Ariko byinshi nagomba kubabwira ibya Satani, ava muri ayo mazi akavugishwa akagira ante agasubira mu byaha byiwe. Rero tube maso, tumenye guhishurirwa, Imana iduhe guhishurirwa ibyo tubona muri iyi myaka, ibyo tubona muri ibi bihe. Ni ukuri Data dufasha. Ikigwanishwa dufise n'iki kigwanishwa cyo gusenga. Mukristo udasenga birakugoye, mukozi w'Imana udasenga birakugoye. Nubu naho wovuga uti mu ijambo ry'Imana canke uti muri iki gikorwa c'Imana ndabimazemo imyaka n'imyaka, ivyo ntibigifise sinovuga ngo ntaco bifise bimaze, experience iramaze. Ariko aho tugeze uyu munsi, niba budasenga, niba umuntu adasenga ntashaka kubaho muri iki gihe. Ndabibabwiye kuko Satani n'abadayimoni bakomeje ku rwego rwo hejuru. Ukumubona ku ma YouTube abantu bose basemerera, abantu bose umenga bose bacitse abakozi b'Imana. Hariho bamwe baje bahamagawe n'Imana, baza bugururiwe n'Imana ngo bakore igikorwa c'Imana. Hari abandi benshi cyane baje batazanywe n'Imana, ahubwo baje kuzimya igikorwa c'Imana. Hari abandi bantu benshi cyane baje batazanywe no kuzimya igikorwa c'Imana, ariko baje kwironderera amafaranga. Rero abo bantu bose uzobatandukanya gute? Senga, senga, senga. Aya mafaranga abantu birukira ngo bagiye kuyarondera hano hantu, sinzi icyo baciza boyarondera bakagira urudandazwa. Ni byiza bagira urudandazwa, ariko bareke kudandaza mu ijambo ry'Imana. Iyo ni yari impanuro yanje. Ariko nugira shene y'ijambo ry'Imana, ntugire imigabo yo kuyicururizamo amafaranga. Byo gucururizamo amafaranga birahari. Gira shene yindi, shene yo kudandaza, shene yo kwigisha abantu ibyo ushaka kubigisha, bindi bigisha guteka, ubigisha kugira gute. Shene zirahari, none ntugurura gusa. Ariko niba wahamagaye kuvuga Yesu, ntubivuge ufise inyungu yo kuronderamo amafaranga. Inyungu y'abavuga Kristo Yesu, inyungu y'ubutumwa bwiza tuyiziga kwa Data mu ijuru. Nitwaba bizigirwa kuri iyi si, nitwakora tugakorana ubwizigirwa, mu ijuru bazoduhemba. Ariko ntukarondere kurondera inyungu ngo nukuri kurabwira abantu ngo bihane. Data dutabare. Ako n'akandi kantu Satani yashizemo kubugesera uburozi bubi buzokunyoha bukagutwara amavuta yose, nugenda gukora uri kurondera amafaranga mu ijambo ry'Imana. Imana Data idutabare. Nabonye abantu benshi mu buryo bwinshi bagacaha bagasubira bagahindura amatitre kiganiro, bagashirako amafoto adashobotse, bagashirako amajambo. Yo Mana, wibaza bashaka iki? Nuko bashaka ko ubwo butumwa bukwira hose abantu bakabumenya? Bashaka igikwega kugira ngo baronke amaviews maze bashobore kuronka. Ariko nagomba kubwira, nukorera Imana mukuri neza, Data azoguhemba. Inzira z'umwami Imana zirahari, ariko ukorere Yesu neza, Imana ishimwe. Turashima Imana. Data arazi guhemba, Data ahemba neza, Data akora neza. Azoguhemba amagara meza, kuzigamira abawe, azokurinda, uzotera vyimbuke, uzogira umwimbu, Imana izogusomeshereza abana, Data arazi ingene azoguhemba. Ariko ntiwumvire Satani agushuka ngo havuze kuvuga ijambo ry'Imana ufise izindi intention.
erega hari abantu baza gutanga umuhamagaro no mu ngoro y'Imana bakaza gutanga umuhamagaro bazi neza ko ninashika hajya ngo nzoca ngira faveri zinizi faveri tuzirondere mu guca bugufi imbere y'Imana, mu gukorera Imana mu mpwemu no mu kuri. Imana nibahezagire. Pawulo avuga ijambo rindi ryanezereye ngaha, avuga ngo mumenye ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo. Amaso y'imitima yanyu amenye, asobanukirwe, yihweze, amenye iby'umwami, ibyo wizigizwa muri uwo muhamagaro ibyo ari byo. Mbega muri uwo muhamagaro ni igiki data akurindiriye ko muri uwo muhamagaro? Aho hantu yagushize data akurindiriye ko uzokora iki? Akurindiriye ko ukora iki? Rero amaso y'imitima yacu ahumuke, amaso y'imitima yacu ahumuke, tumenye ibyo twizigizwa no guhamagara kw'Imana ibyo ari byo. Haleluya. Dukore nk'uko data yaduhamagaye, dukore dusobanukiwe neza icyo data kugomba ko muri uko guhamagara kwayo, kuki yaguhamagaye, agushaka ko gukora gute. Mbese uri kurakora nk'uko yaguhamagaye? Mbese uri kuramushimisha cyatumye agutoranya? Imana data wa twese duhezagire. Haleluya. Bene data, numva umenga nubwira umuntu wese urondere kumenya ati data wa twese, ndiko nkora uko wambwiye, ndiko ncaho wangeneye guca, canke niciriye mu nzira jewe nishakira. Biri gutega Yesu, mfasha, ntabara. Pawulo ngo arasenga, ngo asengera Abanyefeso ngo buguruke amaso, ngo amaso y'imitima yabo yuguruke. Nanje ko niko ndagusengera nshuti, kandi ariko nanje nisengera ngo amaso y'imitima yacu ahumuke, tumenye n'ubwinshi bw'inkomezi z'Imana buri muri twebwe. Inkomezi z'Imana ziri mu bera. Beneda, iyo wobisobanukirwa ukamenya inkomezi z'Imana ziri muri wewe, ndaze wozikoresha neza. Ariko none bihishijwe amaso yawe kubera yuko udasenga, bihishijwe amaso yawe kubera yuko utaje imbere y'Imana ngo yibaze. Ariko nakubwire wewe wese wamenye Yesu, hariho inkomezi z'Imana ziri kumwe n'uko kuyimenya biri muri wewe. Ari naco gituma ukwiye kugira umwete wo gusenga no gusengera abandi. Uhora ubasengera wumvise umuntu agwaye, ntuzureke kugenda kumusuhuza no gusiga musenze, kuko muri wewe harimo inkomezi zomukiza. Haleluya. Bisobanukirwe ko muri wewe umve ngo mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, ngo nk'uko kwagukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana. Haleluya. Nk'uko yakoreye muri Kristo ngo hamwe yamuzura mu bapfuye. Mwumvise ubwo bubasha buri muri twebwe uko bungana? Muze musome neza iri jambo muri rabe. Harimo ubushobozi bunini cyane, kandi uko wobisobanukirwa uzobikoresha. Ndabizi uzogenda mu bagwayi, uzobasengera, uzogenda kubasuhuza usiga basengeye uti mu izina ryawe ryera Yesu, ndazi ko ubushobozi bwawe bumwe bwazura Kristo aribwo bukorera muri jewe uyu munsi, mu izina rya Yesu uyu muntu nabyuke, kandi uzobirakora. Nuko rero imitima yacu ihumuke, tumenye ubushobozi bukorera muri twebwe uko bungana. Imana idufashe duhabwe gusobanukirwa Imana, kuyihishurirwa. Imana idufashe hamwe n'ukwizera, hamwe n'urukundo, tugendere mu bwenge, tugira ubwenge. N'ayo majambo nari mfise bene data, Imana yo mw'ijuru ishishikare kuyagura mu mitima yanyu. Kumbure ndababwiye mwijwi ryoroheje no mu majambo adasobanutse, ariko ndagomba ngo muhemu yera basobanurire. Imana data ibahezagire. Mukunzi wanje Yesu, ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe.
ndagushimiye urukundo rwawe rwinshi, ndagushimiye kuri bene data duteramanye, mu izina rya Yesu bahezagire, mwumwe wese umuhezagire, uri ku musego muvyure, mu izina rya Yesu, uri ku musego mwami Imana umuvyure umukize, haleluya, kuko ushobora kumukiza. Ndagushimiye Mana, unyumvise wese ndamusengeye, mu izina rya Yesu Kristo, ngo amaso y'imitima yanyu ihumuke, bamenye basobanukirwe ibyo bizigiwe ko ibyo ari byo, haleluya, mu izina rya Yesu. Mwami Imana, ndakwinginze Data wera, umuntu wese yumvise iyi video aza kubyumva, Mana ukorere muri aya majambo, umugendere, umugirire neza, abapfuye bazure, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, abingabire zabo zapfuye uzizure Mana, mu izina rya Yesu, abasubiye inyuma bagarure Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'Imana nzima, ubikore mu kwiyubahisha uzobukoze. Ndabigushimiye kubikora kandi ukora n'ibirenze ibyo ndakubariye, mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana Data iduhana umugisha namwe, amen.